Karimu ndaguhamagaye kangahe urashaka kwigisha abantu bashasha ngo bagende babe intama bazobasuke ko amazi bahore ngo wambabaje wadutsitaje abagore turi Saudiya nari nteramiye ko kuri urya mugabo Karimu yumve ko abamama turi Saudiya yadutsitaje kuko umuntu yubahutse kuvuga bijya bintu akabyubahuka ngo umutabazi wa benshi ngo agira iki. Ntimuzoje gutelefona bamugisha abantu batagira akamaro coza igihugu n'abandi telefona office yakurungitse none bagutelefonye ntiwitabe boca bigenza gute ngo ntimuzoje gutelefona bamugisha abantu burya mugisha ntagira akamaro uzugenda usome na commentaire zizokwereka yuko wowe ari utagira akamaro ahubwo ngo bamugisha ngo abantu batagira akamaro ngo bacyoze igihugu twebwe tuko duteza imbere igihugu je mfise nk'abantu barenga igihumbi maze kurungika muri Dubai na Saudiya kandi ata kigo mfise ata amafaranga ndonka mugabo wewe nabo bari nyuma yawe 200-30 baguhaye amahera kugira ngo barungike none wumva umuntu afitiye akamaro igihugu arindi ko uri muri business yariyo mpamvu ubona ninda zasesetse. Imana mubabarire ufatiye ku majambo yabwiye abigeme arungitse ngo acyoza igihugu harya ngo umwana w'ubwenge yumvira mu nduru ugaca ufata umuntu mushasha ukamubwira ngo ikikujanye urakizi umwereke umwarabu ukuri umukene umwereke ko uje utaco utishoboye mbega hoho utishoboye yoronka miliyoni 2 atanga kuri office ico ni cambere. Ikigira kabiri wombwira gute ko wogenda gukora akazi ku mwarabu ukamwereka ko uri umukene karuhariwe yoza araguha indya yakuye mu yarara ico ni ca kabiri kuko ivyo ndiko ndabivuga je ndabifise ko ubuhamya cane aho ugishika mu nzu y'umwarabu babona kumengura umutindi babona kumengo ntaco umaze bakuzanira indya batobanze bakuzanira ibintu bakozemwo kuvuga bakakuraba nk'umwavu mugabo aho nagiye kubonera ko umuntu aje muri ibi bihugu atokwigira umukene n'umunsi jewe mbwira umubanya ati icarika abana bawe mu nzu y'ikaro ubahi ivyamwa babiterane ucumpa video ati wabikoze kubera iki ico gihe nuko ivyamwa babishira mu vyumbi wabo mu mafrigo indya ntibasuma murazi ko najya urutomati n'ikintu bita kokombre ariyo khiyari nivyo vyari bintunze ndavuga ati aba bantu baragayana rero iyo umuntu mushasha aba bantu barongoye ama office bakwiye kukwegera nyabuna bakavuga ati twereke system ukoresha kugira ngo utabare abo bashikawe bari hiyo muri ivyo bihugu by'abara bakakwegera kuko ijya system yakoresheje niwe nyanka Burundi wa mbere kuko uje wereka umwarabu kukenye atacu ufise ndakubwije ukuri yo wewe aca kwinjiza neza mu yarara akabona kuri wo kurya ivy'iyarara. Ikigira gatatu ngo ntibazigere batabaza ngo uwahora batabara umvise inyanka Burundi aho ihagaze none ino birirwa barapfa birirwa baratabwa mu mabarabara abandi birirwa barabakubita abandi birirwa barabafata ku nguvu kubera iki ayo ma office atagira rezo ushobora gutelefona ejo ukamutelefona naho igeje ukamutelefona n'ubundi musi ukamutelefona ubwo no gusoma ntasoma. turagerageza gukurikirana umuntu kuva mu rugo kuva yidepoza passport kugera rose visa kugera agiye no kugera igihazogarukira ndafite abantu ku biro kurikirana ibibazo by'abantu gusa bagize ikibazo amasaha 28 baba telefone biwaze ntimuzoje gutelefona bamugisha abantu batagira akamaro coza igihugu n'abandi telefona office yakurungitse abari gufasha ntimuzoze gutelefona bamugisha ariko mugisha arabahanze mugabo gusa iki cyonyine nicemeza yuko ubona ko amafuti yanyu amenyekana iyo agiye kwa mugisha rero
emwe naba uriko urabwira ibi utera ubwoba nibagutelefona ntubitabe baze bantelefone nzobitaba. rero abo bana b'u Burundi barungitse yamaze kuba inyanka Burundi yabishe harya yabahejeje, kuko ntushobora kubwira umuntu ngo ntuzoca bazi ngo kireseje gusa umuntu mushasha, ahubwo ari gupfuma babwira ati hewe nimwitwaze utunimero twa Mugisha niwe twabonye abashobora, canke bakakwegera ukabereka systeme ukoresha. Aravuga n'ikindi kintu ngo akazi ntikica, nivyo akazi ntikica, uko n'aba bantu barazi ko twebwe umurundi agukorera ukiyumvira ati aha niwe yahakoze canke n'itingatinga yahakoze. Uzogerageze kumviriza ibindi bihugu ukuntu abarabu bavuga, bakubwira ko badakora mugabo umurundi akoze abakozi. Rero twosaba abantu bajejwe ama office kuraba amategeko akingira umukozi, bakayabwira umukozi neza akagenda yitwaje. Ibintu vyo kuvuga ngo ntutabare, ahubwo bogiza urunani babonye uri karatabariza umurundi nabo bagaca bafatira kuri ca kindi bagatabara wa murundi. Abarundi tukagira urunani, hari ikintu uhora ukora kikanezera ukavuga ati uyu muntu base kumuhemba office ntakiri kirabivugako, kandi nkako office y'igihugu ama office yo mu gihugu c'u Burundi mugabo hari hatari bose. Ama office yo mu gihugu c'u Burundi urashara kumutelefona akigira sindabibazwa simpembwa, akigira sindabibazwa barankubita, akigira sindabibazwa. None ko bababujije ngo ntibazotelefone Mugisha, ahubwo mu bandondere tubaho utunimero twiwe batugumane nayo ubundi harya arabahejeje. abari gufasha ubuze bwira umuryango aturondeye kuri ofisi atubwira ikibazo kiwawe ariko tugufashe twebwe. Hari umuntu usanga apfa nk'Inyanza akava mu Ruyigi ku Muzinda akava mu Cibitoke ca Rugombo akaza kuri ofisi ngo boss si hari ngo deje si hari ngo uzogaruka ejo gwimisa. Murazi ukuntu amatika agoye bakazembagiza abantu nama ngaha navyerekanye. Rero ikibazo nambaza ca mbere ni warituye ikigo carungitse umuntu wawe ateye go narituye mugabo ntacyo bamfashije, ahubwo murakemura icyo kibazo apana kuza mushira imbere ubujambo butagira akamaro bwo kwiyeza kandi muri abantu babi. Nakomeza umpera ubutumwa iki kigaba. Ikigira kabiri ituma navuze ko mukwiye kuza murigisha itegeko rikingira abakozi, mukabwira ati mwebwe bakingira nibi byo mukwiye kwitwararika nibi, ku buryo umukozi agenda ziti ntafunguye ndabiharanira, ntunkubita ndabiharanira, ngwaye ndabiharanira. Ivyo vyose bakabibigisha imbere yuko babigisha ngo uzogende wigiza umworo nyarucari mu barabu ntakora, ahubwo nyabona naho uzi ko abana babasohoye mu nzu iyemere umva ubereka amamodoka udatunze n'ikinga, hamwe bakubaza ati kumbe mu Burundi murafise amamodoka, ati reka ati turayafise nyene. Mu barabu utiyemeye ntushobora kuhaba, nigikunda wigize umworo ntushobora kuhaba, ni nkuko wigize umunyabwoba udashobora kuhaba. Mu mpera agashuga umuntu yitwa Frank hemwe jewe ndamuvuga kuko hari ikintu yatwunguye kuri office twe nitwe twatangiye kuza hajya kuri United. Yahora twigisha akatubwira ati iyo mabuja wawe akubwiye kurira hejuru ati mubwire ati nyabuna mabuja genda umugore hariya sinoshikayo, ati gaca witwengera. Ako kantu karamfashije jewe nashitse mu nzu umwaro wanyereka kurira hejuru uhugira ngo ntanagura inzu, ndamubwira ati genda umugore ntivyokunda ko norirayo. Ndamubwira ati ambwira ngo urira ndakubona, ati ngo nawe urire ndakubona nitwengera. Ivyo biraheze. Umwara abatse azanye inkoni ngo agukubite mbwiye ati reka aha nanje ndi umumama nkawe ntiwihende ngo ukoze ko catugwana. Ntabyo kumutinya, ntabyo kwigira umworo, wigize umworo wocupfa. Ayo ma office rero iyo ngendo yabo badukanye, mubwire Karimu uti iyo ngendo wadukanye ntagire umuntu mushasha usubira kwigisha ngo ageze mu bara wigira umworo, kirazira.
ahubwo ni mubigisha amategeko abakingira ibisigaye mu vyihorere bazigwariza bashitse ngo ntituzi ngo catutwaye ngo barigwaza ico guha nawe ukigwaza ukaraba hagize ikibazo rira ofisi pana kuja ku mazo sosiyo igufashe gutabare none uririye ofisi ntigufashe mw'ico gihe woca ubigenza gute yawe nyishura wacu nyishura nukuri mubwire Karimu abantu mumushikira bishobotse iki kigo ciwe mugipibriye abantu bakibone kuko ibintu ariko arabigisha nukuri ibintu ariko arigisha bariko ararungika bizobazanira ingaruka mbi ku buryo umuntu azoshika mu nzu y'umwe arakigira umworo agasanuka bariko baramugaburira muri toilette n'isahani ntibayimuhe bamuhere kurya muri wa toilette wigira umworo nkande bereke ko ufise hari icyo ufise nawe uberetse kuri umworo bazoguhonyora jewe akarorero umunsi umwe baragura amafana ntibampe umunsi umwe cenda babaza ati mwamishenzi ni mukomande hamagara intuze ndabagurire arambaza ngo uko nyene ndabagurira ntimbiri mujya mbona ndi mu mama nanje mfise abo shobora kugaburira hewe uwo musi mpabuje na boss barakangarira n'abana batandatu abwiye ati nimutume umwe wese icyo ashaka nayo inza yafise bisaba rero kwihagararako ukihagararako ukumva ko nawe hariho ico umaze apana kwitesha agaciro ngo ni kubera uri mu nzu ya Nyamwema kuko witesheje agaciro nawe azokagutesha kandi ukihaye nawe azokaguha Karimu ndaguhamagaye kangahe urashaka kwigisha abantu bashasha ngo bagende babe intama bazobasuke ko amazi bahore ngo wambabaje wadutsitaje bagore turi Saudiya wadutsitaje ngaha wihane urashaka kubwira abagore basize abana n'abagabo ngo bazoshike bigira aboro babahonyoreko babicareko ahubwo nyabona aho kubigisha amategeko abakingira nusubire kuguma wigisha abantu bashasha ubigisha ibitaza ntibize bigisha amategeko abakingira bigishe kwihagararako genda ku maposita ya mugisha y'amapositinga wige kwanza wicare hasi wige wumve ico mugisha yamakoresha kugira ngo atabara umukozi base guhemba atabara umukozi akubitwa atabara umukozi adafungurirwa atabara umukozi agwara ntavuzwe wicare hasi ku birenge vyiwe wige kugira ngo ejo uzogire kazoza keza bitaruko abo bana b'igihugu uri kurarungika ubateramwo uburozi nobwita uburozi kubwira umwana w'igihugu ngo genda wicare Nyamwema umwereke ko atacumaze umwereke ko wavuye iwawe no kurya bidakunda ico ubwo n'uburozi kurabateramo bazogira ingaruka mbi bazosarira muri aya mahanga bazohura n'ingorane zitandukanye kubera uburozi mwabagaburiye turagerageza gukurikirana umuntu kuva mu rugo kuva yidepoza passport kugera rose visa kugera agiye no kugera igihe azogarukira ndafite abantu ku biro bakurikirana ibibazo by'abantu gusa bagize ikibazo uyu mugabo avuga gutya ikigo ciwe co muri Arabia Saudite nashembora umuntu yanditse muri commentaire ngo baracyugaye kubera ukuntu gikora nabi no kuvuga ntibitaho abantu hanyuma ripoti ziba nyinshi kujya kuntunza ntabariza abantu bari muri Arabia Saudite bugaranwe amezi menshi abandi ugasanga ikigo ntikibitaho leta ya Saudiya yaracyugaye uwo afise umuntuze wiwe aturuka muri Arabia Saudite sinavuga nimba ari umudame nimba ari umuhabara sinobimenya sinobinjira mu buzima rero uwo niwe yari yamufasha kubona uburyo aronka ukuntu agira ikigo hariya muri Arabia Saudite mugo kubera akora nabi baracyugaye ubu ngo yiheka ku bandi rero bisaba ko mugenda mukiga mukaraba kubera iki mugisha tabariza abantu atani ivyajejwe basi kubera umutima we nyene Imana yamushizemwo ikamugira umutabazi w'abagore bari Saudiya n'abandi bari mu yandi mahanga mwicare mwige munamubaze ati ukoresha iki nimwabona adafise akanya ko kubasigurira genda ku maposita yiwe mwicare mwige ukuntu Saudiya bayibamwo mwiga ukuntu umukozi kugira akore kontra yiwe yiheze ukuntu yifata imbere yo kuvuga ngo nabasi b'igihugu nimwe basi b'igihugu ba mbere
mushobora kurungika umwana w'igihugu agapfira mu mahanga ntimumukurikirane yarabahaye amafaranga kugira aje kurondera ubuzima, nimwe basi b'igihugu. Umwana w'igihugu ashobora kuva mu Burundi asize abana, asize umugabo n'umuryango, yagera ino akagwara ntavuzwe, yagera ino umve bakamwica urupfu rwa munuko, ntibamugaburire kubera iki? Mutigeze mubabwira itegeko na rimwe ribakingira. Umbabarire kiriya kiganiro giheze numva umengo Karimu nomuhamagara akicara twamubwira ati ntiwicare ubanze wige, mbere yo kuvuga ko hariho abantu bacoza igihugu mu gutabara imbabare, mu gutabara ababuze ikibatabara, mu gutabara abatawe mu mabaraba, mu gutabara abariko barafatwa ku nguvu, mu gutabara abatagaburirwa, mu gutabara abagwara ntibavuze, ugaca ubita ngo ni nyanka Burundi, ugaca ubita ngo nabasi b'igihugu. Mbega umwasi w'igihugu aruta umuntu ashobora kujana umuntu mu mahanga adafise n'ikintu co erega harya umuntu atanga ico afise, we watanze ikintu ufise, we wabonye ko nimba bagiye guhangayika ari ukubera bakenye cane, ariko iyo aba barabakene cane ntibari kuguha izo miliyoni 2 ngo uzibike. Mwarahezagiwe rero, reka ngeze aha numva novuga vyinshi kuri rya posta yashize hanze, numva nobivuga sinobimara, ariko Mugisha guma kwivora, Imana ishishikare kugushoboza, uzobihemberwa. Nubwo abantu batoguhemba kuko abantu bo bico bahemba nayo majambo mabi nyene bavuga, ariko Imana yoyo irabona aho ugejeje utabara abarundi kazi. Mwarahezagiwe rero, amahoro ava kwiteka Imana atuganze twese, kandi Imana izokwigisha mu ma office atazi ico ajejwe. Murakoze. Mu kurangiza rero reka nshimira mwese bakunzi banje, umuntu wese afise ubutumwa agomba kugenera kino kigaba abumugenere, kubera ni ikigaba ca mbere kibaho. Nejo bundi mu Barabu muze mukore muzi cabajanye, mugabo ntimuzigere mwerekana ko mukenye nkuko uyu yatanze ubutumwa yabivuze. Ntuzigere werekana kuva mu muryango wagowe, yuko umenga ntufise yuja n'iyuva, ivyo bize bibanga ryawe, mugabo bo buzubereke yuko iwanyu mwishoboye. Bakubwiye ngo turakwirukana utahe, usimbira mu cyumba utore isakoshi n'impuzu wambare, timwatevye ahubwo ngomba kwitahira. Ntibashaka kugira ikintu kunda, baca babivamo. Mugabo bavuze ngo turakwirukana utahe, ugatangira kurira, ugatangira gukangira kumbe ntafise yaja. Nta kindi baza baragukubitisha buri munsi, bavuga icyo nyene, kandi baranabikora iyo babonye vyabaye ngombwa, kuko ubona yuko baba baguhanye, baba bakurungitse ahantu uzomererwa nabi. Ariko babwiye ati iwacu hariho indya, hari ibintu vyose, ikintu twari dufise n'amafaranga gusa menshi niyo yanzanye ngaha, mugabo ko afise ivyonja mu Burundi hakaba hari umuryango, umugabo n'abana, papa na mama, ibi aho iwanyu mu ndiko ntakora iki? Ugaca ubereka yuko nubwo uhari ata bintu vya hatari uriko urahunguka. Nukuri ntibagukorera ivyo bintu, ntibakwirukana. Rero barya abantu bazirana n'umuntu w'ubwoba. Murakoze cane. N'abandi bantu bafise ubutumwa bagomba kugenera iki kigaba, mubuzane mu mpama audio ndayamuhereze.